Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kwibanda ku makuru arabana n'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, nyuma yuko akatiwe gupfungwa ubuzima bwiwe bwose ndetse no kunyagwa ibyiwe byose, agatanga n'indishi y'akababaro ingana n'imiliyaridi 22 ndetse akaba azahanwa bikomeye cane. Hari amakuru avuga ko ibihangange bikomeye cane bikomoka muri CNDD-FDD biri gukora ibishoboka byose kugira ngo bitabare ubuzima bw'uwahoze ari umushiranganje wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Arengiyome Bunyoni, kuko Ndayishimiye ariko arategura kumugandagura, mu gihe kundi ruhande hariho abategura kumukura mu ibohero. Akaba ari no mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko rwose abashaka kumutembagaza ku butegetsi batumye igitoro kitaboneka mu gihugu c'u Burundi. Ibyo byose akaba ariko arabikora mu ntumbero yo kugira ngo yangishe abo bashaka gutembagaza ubutegetsi abanyagihugu, ariko amakuru adushikira akaba avuga ko ibintu bitoroshe na gatoya mu bicocoro by'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Turabigaruka ko mu idonido ry'aya makuru, aho tuza kubabwira amakuru ahambaye cane mutigeze mumenya. Turaza no kubabwira kandi amakuru ahambaye cane ari kuvugwa ku mukobwa wa Generali Evariste Ndayishimiye, aho yahawe amabanga akomeye cane. Benshi bati ibi biriko birakorwa na Perezida Evariste Ndayishimiye mu minsi iri imbere arashobora kubyishura, kuko ni ikosa rikomeye cane kubona aduza umwigeme we akamuha amabanga akomeye cane. Ni ibintu byerekana ko byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora amakosa akomeye cane. Turaza kubabwira amabanga yahawe ndetse n'ibyo ajejwe, ibyo bamwe n'abandi bavuga ko ibintu yakozwe ari ibara ku mutemere kandi ari ibintu biteye ubwoba. Saya gusa n'andi makuru ahambaye cane twabateguriye arabana n'umutekano, aho ibintu bitoroshe na gatoya mu ishamba rya Kibira, aho abasoda b'u Burundi bariko baricwa ku bwinshi. Akaba ari amakuru avuga ko iryo shamba rya Kibira ryaba ryarinjiyemwo abarwanyi benshi batari bake, bakaba bari guhangana bikomeye cane n'ingabo z'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu usabwa nta cindi n'ibikunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuri uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Datebye rero amakuru yacu tatangurire kuri no nkuru iriko iravugwa ku mwigeme wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Umukobwa wa Perezida Evariste Ndayishimiye, Keza Navi, yahawe amabanga mashasha kandi akomeye cane. Umukobwa wa nyiricubahiro Varisito Ndayishimiye Keza Navi asanzwe ari Presidenti Director General w'ishirahamwe Bene Ntare, yaraye agenwe kuba assistante mu kigo Fondation Bonne Action Umugiraneza, isanzwe irongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Fondation Umugiraneza isanzwe ifise icicaro gikuru mu Kibimba muri komine Giheta intara ya Gitega, ariko benshi bakavuga ko rwose aya mabanga yahawe atarayakwiriye, kubera yuko atabushobozi afise bwo gufata amabanga nk'aya, ariko abandi bakemeza ko aho ibintu biri ari naho ibindi bijya. Gusa izi mpinduka zikaba zitatunguye abatari bake, kubera ibintu Ndayishimiye amaze iminsi akora we n'umutambukanyi we Angeline Ndayishimiye, aho bari kuduza abana babo. Bikaboneka neza ko itunga ry'igihugu barishize mu ntoki zabo, kandi bikaboneka ko byanga bikunda ibi bintu biriko birakorwa rwose biriko birasambura igihugu c'u Burundi ku rugero ruteye ubwoba.
ibi nyine bamwe n'abandi bakabona ko Ndayishimiye ariko arabikora mu ntumbero yo kwigwizaho agatubutse nk'uko yavuze ko nta murundi n'umwe umurusha amahera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Abatari bake bati aho ibintu bijya niho n'ibindi bijya. Mbere y'uko tujya ku makuru arabana n'umutekano, reka tubanze tubabwire ku makuru ari kuvugwa ku wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu cy'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, nyuma y'uko akatiwe gupfungwa ubuzima bwe bwose ndetse no kwishura indishyi y'akababaro ingana n'imiliyaridi 22 kuzamura ndetse akananyagwa n'ibyo byose. Arengiyome Bunyoni yatsinzwe mu iyungururizo hemezwa ko apfungwa ubuzima bwose. Igisata cy'iyungururizo muri sentare Ntahinyuzwa cemeje igihano ca mbere congera ko n'ihadabu rya miliyaridi zirenga 22 kugira ngo azazitange, ariko abatari bake bakavuga ko bashaka kumunyaga burundu, muko ibyaboneka ko nuko izo miliyaridi ataho zava mu gihe imitungo ye yose bamaze kuyifatira. Arengiyome Bunyoni yatsinzwe mu iyungururizo ihemezwa ko apfungwa ubuzima bwose bwiwe. General Arengiyome Bunyoni yamaze imyaka irenga 15 ari mu bibanza bikomeye by'inzego z'igihugu kuva umugambwe CNDD-FDD yagwaniye ukiri umuhari ushitse ku butegetsi mu mwaka wa 2005. Ku igenekerezo rya 27 ukwa gatandatu 2024 isaha 13 byabonetse ko Bunyoni ariho yahamwe ku buryo bukomeye cyane, akaba ariho hasabiwe gupfungwa ubuzima bwe bwose ndetse no kunyagwa ibyiwe byose. General Arengiyome Bunyoni yatsinzwe mu iyungururizo urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwose. Sentare Ntahinyuzwa mu gisata cy'iyungururizo yemeje igihano yari yaciriye ubwa mbere cyo gupfungwa ubuzima bwose we yahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi. Urubanza rwari rumaze ukwezi mu mwiherero. Mu kwezi kwa Kigarama 2023 yagiriwe n'ibyaha indwi birimwo kugerageza kwica umukuru w'igihugu akoresheje amagenegende, ubwo no kuvuga ko ari amarozi, gutembagaza inzego zatowe n'abanyagihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kurya ibiturire no kuronka inyungu akoresheje igihagararo ciwe. Sentare yongeye ko ategerezwa gutanga ihadabu rya miliyaridi zirenga 22 mu mafaranga y'amarundi, kandi ibintu atunze ariko atashize ku rutonde rw'ibyerekanye muri sentare muri 2021 byose bizoca bifatwa nta na kimwe gisigaye. Sentare yavuze ko ingingo icashirwa mu ngiro ako kanya. Hemejwe kandi igihano cyo gupfungwa imyaka 15 ku bandi batatu bari buguruje, aribo Desire Uwamahoro yari intwazangabo mu gipolisi, Samuel Destinov Mukeko yakora mu iperereza, hamwe na Kome Niyonsaba yari umwubatsi w'amazu ya Bunyoni. Umukuru wa sentare Ntahinyuzwa Emmanuel Gateretse niwe yari arongoye intahe y'urubanza mu gisata cy'iyungururizo, ni nawe yasomye ubwaciwe. Inzira isigaye kungururizamwo urubanza ni muri sentare Gasamburamanza, kandi Placide Gatoto yunganira Arengiyome Bunyoni mu mategeko yavuze ko bazoyitura. Bunyoni nabo bari kumwe batandatu muri urwo rubanza mu ntango bose baburanye bahakana ibyaha baregwa, ahavugwa ko atabyemezo umushikirizamanza yerekanye by'ingene bakoze ibyo byaha. Umwe wenyine Didas Giraneza, umwe mu bashoferi ba Bunyoni, niwe wenyine yambitswe izere. Abandi babiri bacirwa gupfungwa imyaka 3 umwe. Abo ni Mericade Uwimana yari umukuru w'umutumba wa Mubone na Isake Banigwaninzigo nawe yari umushoferi wa Bunyoni. Bo ntibashimye kunguruza ku gihano baciriwe ubwa mbere. Arengiyome Bunyoni yafashwe mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2023 inyuma y'amezi 3 akuwe mu mabanga y'umushikiranganji wa mbere yatanguranye na Perezida Evariste Ndayishimiye mu mwaka wa 2020. Gushika akurwe, Bunyoni yari afise ipeti rya mbere rinini mu gipolisi c'u Burundi. Yari yagumye yama ari mu bibanza bikomeye by'ubutegetsi bw'igihugu kuva muri 2005. Uwo mwaka niho umugambwe CNDD-FDD washika ku butegetsi inyuma y'imyaka wari umaze uri umuhari witwaje ibigwanisho wagwanya leta y'ico gihe. Ariko ikiboneka cyo bikaboneka neza ko Bunyoni yarenganijwe ku rugero rukomeye cyane,
kuko abakurikiye uru rubanza kuva mu ntango kugeza ruheze baremeza ko ibyabaye muri urwo rubanza biteye ubwoba kandi bakaza bashimangira ko ibyakorewe Generali Arenguiyome Bunyoni rwose ari iremetanya rikomeye cyane. Ariko bamwe mu bajenerali bahambaye cyane twabashije kuyaga nabo bakomoka muri CNDD-FDD bakaba badutangarije ibintu biteye ubwoba, aho bavuze ko nta gihe na kimwe bazigera bihanganira Perezida Evariste Ndayishimiye mu makosa akomeye cyane ariko arakorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Akaba ariyo mpamvu bamwe n'abandi bavuga ko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare uwo wahoze ari umushikiranganji wa mbere kandi warwaniye umugambwe bimwe biboneka, aho avuga ko byanga byakunda ibyo yakoze abarundi batabyibagirwa naho yakoze amabi atagira izina. Ariko bamwe mu bajenerali bahambaye cyane bemeza ko atariwe munyabyaha gusumba Perezida Evariste Ndayishimiye. Murazi ibintu Ndayishimiye yavuze umwaka wa 2022 ku bijyanye n'ibura ry'igitoro. None by'ukuri ninde yatumye igitoro kibura mu Burundi mu gihe Ndayishimiye yari yemeje ko igitoro cyabuze kubera Bunyoni? Nyakanga 2022 Perezida Ndayishimiye yemeje ko akarwi gakorana n'umushikiranganji wa mbere Generali Arenguiyome Bunyoni ariko gatembeje igihugu mu kunyegeza amafaranga y'amarundi be n'amafaranga mvamakungu. Perezida Ndayishimiye yemeje kandi ko amashirahamwe akorana na Bunyoni ariyo yatumye igitoro kibura mu Burundi. Ico gihe Perezida Ndayishimiye yavuze ko yifatiye mu ntoki igitoro kandi ko kitazosubira kubura. Perezida Ndayishimiye yashinze ishirahamwe Regideso kurangura ibitoro. Regideso ikorana n'ishirahamwe Prestige rivuga ko ryegukira Angeline Ndayishimiye. Prestige yasigaye iyora amafaranga mvamakungu muri BRB uko yishakiye. None ibintu aho gutora umuti urama byarunyutse kurushaho. Abatari bake bati Bunyoni yarenganijwe, akaba ariyo mpamvu hari abajenerali bari gukora ibishoboka byose kugira ngo batabare igihugu. Bamwe n'abandi ariko bakemeza ko byanga bikunda CNDD-FDD izisambura ubwayo kuko abihangange bari bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana hasigaye bace cyane. Ibihangange batanguye ari 6, hasigaye 2 gusa. Ninde azokurikira? Aho CNDD yashikira ubutegetsi muri 2005 ubutegetsi bwari mu minwe y'abagabo 6, niko hariho inzego z'igihugu zitwa ko zifata ingingo, ariko abategeka by'ukuri bari Petero Nkurunziza, Hussein Rajab, General Adolphe Nshimirimana, General Arenguiyome Bunyoni, General Evariste Ndayishimiye na General Silas Ntigurirwa. Nyuma y'imyaka 2 umwe muri bo Hussein Rajab yarakuwe mbere arahava yinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba aho yamaze imyaka 7. Muri Ntwarante 2015 Hussein Rajab yaratorotse ibohero arahunga mu mahanga abandanya urugamba rwa politiki. Kuva muri 2019 nta uzi neza amakuru yiwe. Mu iperereza ry'u Burundi bemeza ko bamwishe, abanywanyi biwe bo bemeza ko akiriho. Imyaka 4 iraheze atavuze imbere y'uko abogozwa. Hussein Rajab yavuga ko asigaye afise ububasha busumba ubw'umukuru w'igihugu. Inyuma y'imyaka 10 bari mu butegetsi, General Adolphe Nshimirimana yahagandaguwe. Nta muco urigera utangwa ku rupfu rwiwe uretse ko mu rubanza rwa General Bunyoni yatangaje ibintu biteye ubwoba kandi byerekana ko urwo rupfu rwaba rwaragizwemo uruhara n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD. Abafise ico bazi barafashwe baca bicwa n'iperereza badashize ahabona ibyo bazi. Urubanza rwiwe mu butungane rwuzuyemwo igipfungu. Amasoko atandukanye yerekana ko urupfu rwiwe rwafatanije ubutegetsi bwa Nkurunziza na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni ibinyegezwa bikomeye. Imbere y'uko agandagurwa, Adolphe Nshimirimana niwe wenyine yari asigaye ashobora kubahuka umukuru w'igihugu. Hariho n'ubwo bako yoba yashaka ko umukenyezi wiwe arongora inama ibyari gutuma asubirira umukuru w'igihugu hagize ikimushikira. Inyuma y'imyaka 15 Petero Nkurunziza yarasandabye. Ubutegetsi bwavuze ko umutima wiwe wahagaze giturumbuka. Nta kindi cyakozwe kijanye no kumenya icatumye ahagarara umutima. Byabaye mu gihe hari haherutse gutorwa umukuru w'igihugu mushasha, ariko Nkurunziza akaba yari yishiriyeho itegeko rimuha ububasha budasanzwe nk'imboneza yamaho. Ibyari gutuma agumana ijambo rinini yavuye ku butegetsi mbere
agahava arengera umukuru w'igihugu. Nyuma y'imyaka 18 Alain Guillaume Bunyoni akatiwe gupfungwa ubuzima bwe bwose ndetse no kunyagwa ibyiwe byose, kandi amakuru adushikira hakaba ari gutegurwa n'urupfu rwe, bikaba biri gutegurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, uretse ko n'ibihangange biri gukora ibishoboka byose kugira ngo bimutabare. Muri bamwe batandatu batangura hasigaye Evariste Ndayishimiye na General Silas Ntigurirwa. Ntawuzi uwo zokurikira kwicwa, gupfungwa, kunyagwa ibyiwe canke guhunga. Bose ntawukura icigwa mu byashikiye abandi. Usigaye yibaza ko ari we akomeye maze agakorera ikibi abandi, atiyumviriye ko ibyo nyine bizomubako nawe. Uko abatanguye bavamwo niko haduka abandi bahoze munsi yabo, nabo nyine bahageze nta byigwa bakura mu byashikiye bakuru babo. Umurindi w'ikibi uguma ari wa wundi gushika nabo bashikiriwe. Ibi akaba ari ibintu nyine biriko birateza akaga gakomeye cyane igihugu c'u Burundi, kuko bama mu njyane zitagira izina kandi bakama mu njyane zidahera, zituma igihugu c'u Burundi gisubira inyuma ku rugero rukomeye cyane. Benshi bakemeza ko uko byagenda kose CNDD-FDD iriko irisambura ku rugero rukomeye cyane, kuko perezida nubwo yibwira ko ari kwaka ingufu abakeba we, ariko ari nako arasambura umugambwe wari umaze imyaka yababa 20 utwara igihugu c'u Burundi. Kandi amakuru adusumira akavuga ko ibintu bitoroshe na gatoya muri CNDD-FDD, kuko umwanya uwari wose ibara rishobora kugwa mu gihugu c'u Burundi, umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ugakurwa ku gakano k'abarundi, kuko hari amakuru avuga ko abarundi b'incabwenge bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bakureho ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko mu myaka yaba 20 bamaze batwara igihugu c'u Burundi biboneka neza ko ataco bigeze bageza ku barundi bavuga ko bakoreye abarundi gikomeye. Nyuma y'aho Bunyoni akatiwe gupfungwa ubuzima bwe bwose, akanyagwa ibyiwe byose, abajenerali bakomeye cyane bakomoka muri CNDD-FDD umwe wese aribwira ko ari we utahiwe. Akaba ariyo mpamvu bari gukora ibishoboka byose kugira ngo bahagarike aya mabi ari gukorwa n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Mu kandi kanya karibuze twaba turi buze tubaha amakuru y'uko ibintu byifashe, ndetse n'amanama ariko araba mu ijoro yose ategura gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.